Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuroranirwa mu byanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Mbahaye ikaze muri kino kiganiro cacu igitondo gishasha c'uno munsi, aho tugomba dusangira amajambo tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Ni igice ca nyuma, no kuvuga igice ca 24, duhera ku murongo wa 44. Dusoma aya majambo yose. Ubuheruka ejo hahise twarasangiye umurongo umwe twakuye muri ano majambo cyangwa se muri no mirongo, aho twavuganye ku kintu kimwe mu bintu Yesu yakoreye abigishwa biwe, agomba avane nabo, atandukane nabo, agomba aduzwe mu ijuru. Ndanze y'amajambo ivuga ngo Yesu asezera abigishwa biwe aduzwa mu ijuru. Arababwira ataya n'amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe, y'ingene ivyanditswe kuri jewe vyose mu byagezwe vya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika. Maze abungura ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Arababwira ati niko vyanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi yuko kwihana no guharirwa ivyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye Yerusalemu. Namwe muri vyabona byo kuvuga ivyo. Umve ngira mbarungikire ico Data yasezeranye, ariko mugume mu gisagara kugeza aho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru. Abavanaho abashitsa aharabana n'i Betaniya, aterura amaboko arabahezagira. Akibahezagira atandukanywa nabo, aduzwa mu ijuru. Nabo baramusenga basubira i Yerusalemu bafise akanyamuneza kenshi, bama mu rusengero ubudasiba bashima Imana. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, n'ano majambo ngomba ko dusangira muri kino kiganiro cacu, mu ntumbero yo gushishikara kwibuka ko habayeho umunsi Yesu Kristo umwami wacu akaduzwa mu ijuru, aheraheje igikorwa cari camuzanye co kuducungura, co gucungura abari mw'isi. Imana yacu nihimbazwe. Ejo bundi mu kiganiro c'ejo hahise, nuko ndahavuga mbere nk'aho ngo ni kera, twagobotoye ijambo ryavuga ukuntu hakenewe ubwenge buva ku Mana, hakenewe ukundi gutahuzwa n'Imana, ko umuntu akwiye gushirwa ku rundi rwego, ku rundi rugero mu bijanye no kungurwa ubwenge. Novuga ngo kongerereza ubwenge, kuduza ubwenge, kuduzwa ku rundi rwego mu vy'ubwenge no gutahura ivyanditswe, kuko kutabitahura gutuma umuntu abikora nabi, kutabitahura gutuma umuntu avyitwaramwo nabi. Imana yacu nidutabare. Rero ngaha naho aya majambo n'ubundi dusomye, nagomba ngo dukuremo aya majambo abonekana ku murongo wa 47. Imana yacu nidutabare. Ikiganiro c'ejo batakiravye muze mu kirabe, mwumve neza iki kintu Yesu yakoreye abigishwa biwe, akabungura ubwenge kugira ngo batahure ivyanditswe, kuko byabonekana n'ubundi hari ibintu batariko baratahura, byabonekana hari ibintu batarumva. Usomye hariya mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa hoho, mu gice ca mbere, usanga bamubajije ngo mbega ngo iki nico gihe ugomba ugarukana ingoma y'Abisirayeli. Byarumvikana neza yuko hariho ibyo bataratahura, novuga ngo ku rugero nk'ubwo Yesu yipfuza ko babitahura. Ko Imana yacu nidutabare. Ngiye muri vyinshi, ariko mugabo kandi sinigomba kuja muri vyinshi. Hanyuma rero iki kintu naco kigira kabiri ngaha nabonye muri ano majambo, ari naco misemo ko nobasangiza uyu munsi. Turiko twibuka ko Yesu yaduze mu ijuru ahejeje kuducungura,
ni ikiye kiri ku murongo wa 40 nibwo havuga ngo kandi yuko kwihana no guharirwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye i Yerusalemu. Mana yacu nidutabare. N'ano majambo ngaha yababwiye ngo niko byari byanditswe kuri Kristo yuko akwiye kuzobabazwa, agapfa, akazuka. Ababwira byinshi ibyari byanditse mu mazaburi n'ibyari byanditse mu bitabo by'abavugishwa n'Imana bitandukanye. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ababwira rero yuko muri ibyo byari byanditswe harimwo aya majambo yuko ukwihana no guharirwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe. Imana yacu nidutabare mu mahanga yose. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, aya majambo ngomba ko tuyagobotora muri ano majambo twumve yuko nubwo turiko turahimbaza, nubwo turiko turibuka kuduzwa mu ijuru k'umwami wacu Yesu Kristo, uyu munsi bavuga ngo ni ascension, no kuvuga ukuduzwa. Imana yacu nidutabare cyangwa se ukuduga. Twumve yuko ikikwiye kuturaza ishinga, icyo dukwiye gushira ku bwenge bwacu bwose n'ibyiyumviro byacu byose atari kuri iri jambo rivuga ngo yaraduze, yaraduganywe, yaradugijwe mu ijuru. Imana yacu nidutabare, ahubwo yuko dukwiye gushira amaso yacu n'ubwenge bwacu bwose n'ibyiyumviro byacu byose kuri mission inyegejwe muri ano majambo. Kubera iki yazanye amajambo nk'aya mu kubasezera abibutsi byari byanditswe uko byavuga? Nuko muri ibi yabibukije harimo ibintu nkenerwa, nuko ahubwo mbere n'uvuga ngo muyandi majambo byari nkenerwa yuko ibi bintu babigira ahotenir, babigira ibyo kuzirikana, bakabizirikana, bakabishira ku muzirikanyi, bakabibika ahadata. Ibyo nabyo tubonye harimo amajambo avuga ngo mu byo bakwiye kumenya byari byanditse, hari handitswemo yuko ukwihana no guharirwa ibyaha ngo bikwiye kwigishwa, bikwiye kuvugwa, bikwiye kwamamazwa hose mu izina ryiwe mu mahanga yose. Imana yacu nidutabare. Uyu munsi nibyo turiko turavyibuka, no mu yindi minsi itandukanye duhora tuvyibuka. Ndibuka ingene mu masengesho dukunda gusenga kenshi iyo turi ku ruhimbi cyangwa se kuri Sainte Seine, kwisangira ry'abakristo, dusenga amasengesho yerekeye cyane imibabaro Yesu yagize, ibibazo yahuye nabyo aje kuducungura, ukuntu yacumise icumu mu rubavu, kuko yavuze ngo ibi murabigire munyibuka. Natwe duhora tuvyibuka, tugasenga amasengesho mwenayo, amosozi akisuka, abantu kumva ko basubiye no kuba muri mudu y'ivyo bihe, no kumva ko bisubiye kuba bizima, bibuka yuko bariko barajya ku cibutso c'umubiri wiwe n'icibutso c'amaraso yiwe, mu ntumbero yo kwibuka igikorwa kidasanzwe yakoze. Imana yacu nidutabare. Nagomba rero jewe niwe mukunzi wa kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi, ngwiri jambo ugiyumvire ko wishire ku munzane waryo, urabe yuko iyi mission uri kurayakomplisa, uri kurayuzuza, uri kurayishira mu ngiro. Yagiye abibukije yuko mu byari byanditswe kuri we harimo icuko hakwiye kwigishwa, hakwiye kuvugwa ukwihana ibyaha no guharirwa ibyaha mu izina ryiwe. Imana yacu nidutabare.
none rero mbega bizokwivuga wapi? Dutegerezwa kubivuga, dusabwa kuvuga ubutumwa bwiza, kandi kuvuga ubutumwa bwiza buzana abantu kuri Yesu Kristo, butuma abantu bihana ibyaha hanyuma bakababarirwa ibyaha, kuko abamwakiriye bose bahinduka kuba abana b'Imana. Imana yacu nidutabara ibyaha bari bafise bigahanagurwa. Imana yacu nidutabare ibyo twebwe dusaba kubivuga, dusabwa kubyigisha, kandi kubyigisha si akarimi gusa, ahubwo dushiramwo n'ingeso, dushiramwo n'imyifato, dushiramwo n'ibikorwa byiza. Tugerageza dutegerezwa, tubwirizwa kubyerekana mu buryo bwose, mu buzima bwacu bwose. Imana yacu nidutabare tukagwana intambara. Niho tuba dukwiye kuvuga ngo dufise devoir à domicile, yadusigiye icyo yatubwiye ca gihe. Yatubwiye ko bimwanditswe ko harimo uko kwihana no guharirwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe, kuko atarindi zina mu isi abantu bahawe, mbere no mu ijuru abantu bakwiye gukirizwamwo, bakwiye guhererwamwo umugisha kiretse izina ryiwe, niryo Yesu Kristo. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, rero ano majambo niyo nagomba ngo cenza ko mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turiko turibuka ko habaye ascension, habaye ukuduganwa mu ijuru. Ariko mugabo twebwe burya twarasigiwe mission, twarasigiwe igikorwa, twarasigiwe novuga ngo akazi. Imana yacu nidutabare twarahawe novuga ngo igikonkwano dukwiye gukora, naco nico kubwira abantu, tukavuga tukigisha ubutumwa bwiza buzana abantu kuri Yesu Kristo, bubacishije mu kwihana ibyaha hamwe no mu kuca babibabarirwa, kuko uwihanye wese ni iby'ukuri arababarirwa. Hanyuma rero bakabona guharirwa ibyaha muri iryo zina. Ibisigaye yavuze ngo imuhira kwa data hari amazu menshi, kandi yaba atarahari mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu ngo nanje aho nzoba ndi namwe abe ariho muzoba. Ni mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 14:3 avuga ngo kandi ko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo rero tugomba dusenga Imana. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nagenzwa rero no kukubwira ngo muri kuno kwibuka ko yaduganywe mu ijuru, nawe uzirikane yuko hariho mission yagusigiye. Ni mission yo kuvuga ubutumwa bwiza mu mvugo no mu ngiro, mu ngeso, mu myifato, mu kibano, hariya ku kazi, hariya ku ishure, hariya mu muryango, hariya mu mayira, hariya mu ikarti, hariya ku ibombo, hariya mu rudandazwa, hariya mu isoko, hariya mu ibotike, hariya ku kazi kawe ka misi yose. Ukwiye kugusomwamwo, abantu bakwiye kugusomamwo ubutumwa bubabwira kwihana, guhinduka. Imana yacu nidutabare kugira ngo ukwihana kwabo kubashikane ku kubabarirwa ibyaha muri iryo zina nyene. Hanyuma natwe hari igihe Imana yacu nidutabare tuzoja, azogaruka vuba. Yaragiye ariko yasize asezeranye ko azogaruka kudutwara nitwuzuza inshingano zacu, nitwavyitwaramwo neza, nitwashishikara kwama ivyamwa, nitwashishikara kuvuga ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha no kubabarirwa ibyaha. Abantu bakamenya neza ko naho vyotukura tukutuku bibasha guhinduka
Imana yacu ntidutabare. N'ano majambo rero, mbega muri ino minsi uriko ubuvuga gute? Uriko wuzuza izi nshingano wasigiwe n'umwami wacu Yesu Kristo igihe yaduga mu ijuru gute? Uriko ubikora gute? Uriko ubishira mu ngiro gute? Uriko uvyifatamwo gute? Ubwo koko vy'ukuri mu bugingo bwawe, mu buzima bwawe, mu ngeso zawe, mu nyifato zawe, vy'ukuri ukwihana no guharirwa ivyaha biriko birashikira bose bakubona, biriko biramenyekana mu bakuzi bose, biriko birashigwa mu ngiro, biriko biravugwa, biriko birasamirana. Ubwo koko wewe uri insamirizi isamirana, isamiriza ubutumwa bwo kwihana ibyaha no kubabarirwa ibyaha. Birashoboka yuko uwo kuraba mu ngeso, uwo kumviriza imvugo zawe, uwo raba inyifato zawe, uwo bana nawe indwi imwe, birashoboka yuko yoca amenya neza yuko wewe nawe uri umupagani nk'abandi bose, naho uhora wambara umutamana, ugiye kuririmba, ugiye gusigura, ugiye mu bikorwa bitandukanye, ugiye mu bikorane, naho woba kumbura abantu bari bazi yuko uri umukizwa. Birashoboka yuko atavuga butumwa uri kuragira, ariko iki ni kimwe mu bintu yasize yibukije abigishwa biwe yuko naco kiri mu vyanditse, yuko kwigishwa, kuvugwa gufatiye ku butumwa bwo kwihana ibyaha no guharirwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe. N'ano majambo nari numva nipfuza yuko wokumva yuko utotamba gusa ngo yaraduze, yego yaraduze mu ijuru, kandi wewe yarabikwiye, yarujuje inshingano ziwe, icaye camuzanye. Mugabo rero ikibazo ahantu gihagaze, mbega wewe nawe inshingano zawe, ibyo usabwa kuzuza, ibyo usabwa gukora, uriko urabikora canke ntavyo uriko urakora? Ni umuhigwe rero umuntu ariko araca muri ino nzira yo kubwira abandi ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha no kubabarirwa ibyaha muri iri zina ry'uyu nyene yaduze mu ijoro, ari we Yesu Kristo umwami wacu, umucunguzi wacu. Imana yacu nidutabara uyu muntu n'umuhirwe, kubera nawe hazogera igihe kimwe nawe azoduzwa mu ijoro, kuko Yesu azogera kumutora. Ariko mugabo n'umuhombe umuntu atariko arakora kino gikorwa, ingeso ziwe, inyifato ziwe, usanga atariko aravuga ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha, kuko ntiyokwerekana, ntiyogaragaza ubwo butumwa bwo kwihana ibyaha no kubabarirwa ibyaha, kandi nawe bibonekana bikimubosha. Uyu muntu ni umuhombe, kandi ariko arabihomberamwo. Ariko rero ico Imana igomba nuko woba mu mugwi w'abahirwe, kandi birashoboka cane, hamwe wo kwihana, hamwe wo kwigaya, hamwe wo kwinegura, hamwe wo shishwa n'ibyaha ugenderamwo, mu imvugo zawe urazizi, inyifato zawe urazizi, ingeso zawe urazizi, ububeshi bwawe urabuzi, ubusuma bwawe urabuzi, kubeshera abandi kwawe, kurementaniriza abandi kwawe urabizi, kurenganya abandi ufise ku bushobozi urabizi, ingene wirengagiza abandi kandi ari wowe ujejwe kubatunganiriza urabizi, wewe kuri intagondwa, urabizi wewe kuri umuntu mubi. Reka mvuge ngo urabizi ubwawe wewe kuri umuntu w'umumenyi, uri kosani kabura, niko bahora bavuga nkiri umwana, niko naho bavuga ngo kosani kabura, ngira ngo kumbure baba bagomba kureka ko umuntu nyine w'umumenja, ari no babahane nabo bavuga ngo wewe ngo uri Yuda, bagomba kwerekana ko umuntu mubi cane, naho uhora wambara wa mutamana wa korale, ya uniforme mwasohoramwo indirimbo, ariko abantu bakuzi bitandukanye n'ibyo wewe wiyumvira yuko bakuziko. Imana yacu nidutabara. None rero ico mugahinduka, maze ukabona guhindura abandi. Erega ntibikunda ko umuntu avuga ubutumwa bwo kwihana ivyaha nawe atagomba kwihana, ntibikunda ko umuntu avuga ubutumwa bwo kubabarirwa ivyaha nawe hari ibyaha kigenderamwo, amaraso ya Yesu ataramwoza ko abana bana gatoya. None rero
dukwiye guharanira guca muri iyi nzira, tukabanza tugaharirwa, tukihana ibyaha, maze tukabibabarirwa, haba tukabwira ubutumwa bwiza abandi bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha, kugira ngo babone kuruhukira muri Yesu Kristo. N'ano majambo rero tuvuganye muri kino kiganiro, nagomba ngo nsenga Imana tuzoza mu kiganiro igitondo gishasha cyo gutaha. Mwebwe abacumvise Imana nyina amahoro ibaho umugisha, mbipfurije gushishikara kuzirikana, gushishikara kushira ku muzirikanyi uku kuduzwa kwa Yesu Kristo. Uyu munsi ugira ikintu gusigiye, nawe ubwira Imana ngo Mana, uko nahora ameze niyemeje guhinduka, kuko uyu munsi havuzwe amajambo akomeye yabwiwe abigishwa ba Yesu ko bakwiye kuvuga ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha no kubabarirwa ibyaha mu isi yose, mu mahanga yose. Muri iri zina nanjye ngiye guhaguruka, wumve ko uyu munsi ubaye imbarutso yo gusubira gushitura imoteri y'umuhamagaro wawe, imoteri y'agakiza kawe, imoteri yo kugoroka kwawe. Wumve ko usubiye kuronka ikindi gitensi gishasha cyo gusubira guharanira kuba mu rugendo neza. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise. Umuntu wese ayumvise akavuze ngo Mana mbabarira, byarangoye, nitwaye ko ntari nkwiye kwitwara, nkwiye kuvuga ubutumwa bwiza, ariko ibyamwa nama, ingeso mfise ntizibereye umuntu yitwa ngo ni umwigishwa wawe. Mana nsanze hariho ibyangoye, nsanze jewe nicaye sindiko ndavuga ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha, sindiko ndavuga ubutumwa bwiza bwo kubabarirwa ibyaha mu izina ryawe. Byarangoye, narabivuyemwo, sigenda vyitirirwa ku izina gusa, ariko mu ngiro nta kintu na kimwe mfise no kwirata imbere zawe. None rero ngwiza ko imbabazi, kuko ushobora kugaruka umwanya wari wo wose uje gutora umugeni wawe, uje gutora umwigishwa wawe yemeye guca mu irembo ripfunganye, yemeye gukora inshingano, kuzuza inshingano wamushinze, hanyuma ugasanga nanje sindimwo, noba ndabihombeye. None rero biza kwimbabaza umuntu wese asinze guterera Mana, umwezi umutunganye, ucumushoboza gushishikara kubigenderamo no kubishira mu ngiro, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, no tubisabye tubyizeye, amen.